Amakuru dufise kano kanya ni yuko Angola yamaze kuba yinjira mu migwano iri kirabera ku butaka bwa Kongo mu buryo bweruye. Nyuma yaho umuperezida wa Angola Lourenço yahora atwara ubumwe bwa Afrika yari yasavye yuko kugerezo ya 18 kwezi kwa kabiri hoba agahengwe kugira ngo bashobore gutegura CCLF canke bashobore kurangiza abino bibazo biri mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Kuri no ncuro tubonye Perezida Lourenço arungi abasirikare badasanzwe ndetse n'ibiko bikomakomeye, aho byavuze yuko yoba yarungitsanyemwo n'amasuko tuza kubabwira mu kino kiganiro adasanzwe mu bijanye n'intambara yamaze gushika ngaha mu gihugu ca Kongo mu mvamvu zo kugira ngo bashobore guhangana n'umutwe w'iterabwoba w'igihugu cy'u Rwanda AFC M23. Ibi byose turaje tubabwire mwa kino kiganiro, ndetse tunababwire ubudahangaho canke ubukomezi bw'igisirikare ca Angola na rijya Angola kiri mu bisirikare bikomeye cyane hano mu karere kacu ka Afrika. Ni nguvu zigiye kuja hamwe n'ibisirikare bigiye bitandukanye, Wazalendo, FARDC, ingabo z'u Burundi, ingabo za Tanzania, kugira ngo bashobore kugwaniriza hamwe umwasi w'igihugu cy'u Rwanda. Ikaze ni karibu rero wese tukikwana mu ino nkuru, nizera yuko mukomeza kumererwa neza. Icingenzi ni gufyonda subscribe kugira ngo amakuru uzozura yaronka mu bambere, ndetse tunagusaba kugira like kuko bituma kino kiganiro kigira kure cyane. Hama kubifuza amafoto n'amavideo biba byabereye ku mirongo y'urugamba, hariho link ngaha ya mbere muri commentaire winjirirako kugira ngo ibintu bikomeze bigenda neza, ubandanye uronka amakuru atakibazo na kimwe. Rero tudukunde ngo dukundisha abandi gupartage ibiganiro byacu kugira ngo bishobore kugera kure. Ikaze rero boba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai, hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera n'ubukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabiri katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri +971 50 88 13 005 canke +257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cyane, hasigaye amahitamo yawe. Ni karibu abari ku murango, abari mu ijoro, abari mu gatondo, bumve yuko mwese mutumiwe mwa kino kiganiro kigufi cyane, aho tugiye kubabwira uburyo ingabo zidasanzwe za Angola zinjiye ngaha ku butaka bwa Kongo mu mvo zo kugira ngo bashobore guhangana n'uno mutwe w'iterabwoba wo mu gihugu cy'u Rwanda. Nkuko amakuru dufise abivuga, nuko ingabo za Angola zinjiye mu ntambara iri kirabira mu buseruko bwa RDC mu buryo bweruye, aho bagiye gufatikanya n'ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC na Wazalendo n'ingabo z'igisirikare ca Tanzania mu guhangana n'ino mitwe y'iterabwoba iri mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Tuvugana bamwe mu ngabo zikomakomeye bamaze kuba bashika ngaha neza 5 ngaha muri Kongo kugira ngo bashobore kwipanga neza batanguze ibitero bidasanzwe, aho amakuru dufise ari bitero bigomba guhera ngaha muri Plene dora ruzizi mu bice bisanzwe bigenzurwa n'uno mutwe w'abateroriste b'igihugu cy'u Rwanda. Tuvuga ngaha za Ruvungi, tuvuge aha muri Plene dora ruzizi, tuvuge aha za Kamanyora. Murabizi yuko hasanzwe hari umutwe w'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda arizo zihakontorora n'ubwo zisa nuko ziko zirakubitwa impande zose. Amakuru dufise nuko zino ngabo za Angola zamaze gushika ngaha ku butaka bwa Kongo, nuko zagiye zirashikira mu bice bigiye bitandukanye byo ngaha mu buseruko bwa Kongo. Batubwiye yuko hariho abamanje gushikira muri Karemi, abasikari ba Angola, abandi bashikira muri Baraka kugira ngo bashobore kuwipanga neza, bashobore gutanguza imigwano cyangwa kwifatikanya n'abandi mu mirongo y'urugamba igiye gutangura mu bitero bazoza baragaba ku nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nkuko vyamaze kuja ahagaragara. Biravugwa ko hari n'inama idasanzwe yo gutegura ibitero byo kugaba kwizinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda
cyangwa mu buseruko ugaba ibitero vyo kugira bahoze ibice byose vyaje ngaha mu buseruko. Iyo nama yahuje ababaho batandukanye abavuye ngo mu gihugu cy'u Burundi nkuko bikura mu makuru yacu, abavuye muri Angola, abavuye muri Tanzania ndetse n'abavuye muri RDC, bapanga uburyo bagiye gukubitamwo, bagiye kubabazamwo zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nkuko turiko turabibona. Ibi rero vyavuze yuko vyatumye abo baho mu ibi bihugu baje hamwe cyane aba chef d'état major canke abarongoye ingabo kugira ngo bashobore kwigira hamwe ikibazo c'ingene bagiye gukubita zino nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda nkuko twamye tuyibashikiza kandi baremvye mu buryo budasanzwe. Rero mwumve yuko Angola mu kwinjira kwayo mu ntambara ziko ziraba mu buseruko bwa RDC, mwumve yuko ari bibazo ku gihugu cy'u Rwanda, mwumve yuko ari bibazo kuri President Paul Kagame, mwumve yuko akinkotanyi kageze mu marembera, akinkotanyi kageze mu marembera kuko ni nguvu nyinshi zigiye kuja hamwe, ni bihugu vyinshi bigiye kuja hamwe ndetse bizokururira akarambaraye cyangwa bizokwegera akarambaraye uno mu President w'igihugu cy'u Rwanda, na cyane hashobora kubamwo guhirikwa ku butegetsi canke gukugwa ku butegetsi kubera ko narijya abenshi mu gihugu cy'u Rwanda batishimira uburongozi bwiwe. Twarababwiye ibijanye n'izi ntambara pardon, intambara zikaramuka ziheze yuko ari ahantu zizohera kandi zitegeza guhitana umukuru w'igihugu umwe mu karere, biriko biribonekeza ndetse n'uwo benshi mikeka nanje n'uwo nyene nikeka bishobora kurangiza zino ntambara ari uko yamaze kuvanwa ku butegetsi nkuko biriko biraboneka. Amakuru dufise yizewe kandi atari kwivumbi nuko uyu President Angola yamaze kuba arungika aba special force badasanzwe, yarungitse special force badasanzwe ba Angola mu buseruko bwa RDC. Amakuru dufise nuko yabarungikanye ibikoho bidasanzwe, ibikoho vy'intambara bimwe bashinga mu misozi bikagiga imisozi bariko bararasa, bimwe bitera amaroketi ateye ubwoba. Donc inkoho zigezweho nizo yanukanye bano basirikare biwe, aho mbere amakuru yibanga, amakuru yateye n'ubwo bazinisha amazigo cy'u Rwanda muri ivyo bigwanisho vyarungitswe na President Lawrence kuva mu gihugu ca Angola, arungikanye bano basirikare biwe ngaho ku butaka bwa Kongo, nuko ngo harimo amadrone y'intambara akomeye cyane azi guhasha umwasi, ndetse akabarungikana n'amasukoyi 30 hamwe na sukoyi 25. Ushobora guca wibaza ati mbega sukoyi 30 ni yaramuka iduze mu kirere zino nyeshamba z'u Rwanda zizogarukira mu gihe tuzi yuko sukoyi 25 iramutse iduze induru ziba nyinshi, akabonge ibiro biva vyinshi, ugasanga ibintu vyadabanganye ku ruhande rw'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Rero mu gihe iyi sukoyi yavuye muri Angola 30 yoramuka igiye ku mirongo y'urugamba ikaduzwa hejuru, nuko bamwe mu bari mu rugamba mwobona abari ko badezereta bongera kuba benshi mu buryo budasanzwe kuko nka yuko bashobora guhura nakaje karamana. Rero mwumve yuko inguvu z'ibihugu bitandukanye kandi bikomeye mu vya gisirikare zigiye kuja hamwe. Ingabo z'u Burundi nta utazizi, amateka zanditse ivyo zagiye zirakora mu makungu ku buryo zifashishwa mu bihugu nka byose vyo mu karere bashobora kugarukana amahoro n'umutekano. Ibi ndazi yuko mwagiye murabikurikirana kandi mubizi mu buryo ubu canke ubundi. Aya namakuru tutogaruka ko cyangwa turondere ngo ibiki aha nta ukekeranye uko na Kagame yo yumvise FDNB arajugumirwa sanga arataye equilibre canke ibisazi biramuvyutse kubera azi yuko son excellence muri discours yari yatanze yaravuze uburyo yakubisemwo inkotanyi zabateye mu Burundi. Rero kajya kantu baca bibuka abanyarwanda n'ivyabereye Ntega na Marangara, abaciye mu Cibitoki baje gutera Burundi. Ivyo byose nivyoza bitatubwira ati zana fact zerekana ko ingabo z'u Burundi zikomeye, kiretse ko zanarungitswe mu bihugu bikomeye bya Amerika yananiwe kaza kugarukana mu mutekano ibintu gasubira mu buryo. Ivyo nivyo tuvuga yuko tutokwirwa turisigura ingabo z'u Burundi pointre zirakomeye. Nababwiye ko ndababwira ikijanye n'ubukomezi bw'ingabo za Angola. Angola nayo ifise abasirikare badasanzwe mu bijanye n'imigwanire kuko Angola iri mu bihugu novuga yuko itari mu bihugu bigera kuri 15 mu bijanye n'ingwano
muri Afrika yose muri rusange. Rero mwumve Angola yuko iri mu bihugu vya mbere bifise ibikoho binini canke ibikoresho vy'urugamba bikomeye canke bidasanzwe, ndetse na teknoloji yabo murabizi yuko iri hejuru, ndetse ikagira n'abasirikare badasanzwe mu buryo bwa special force, yaba bagwanira ku butaka canke abagwanira mu kirere. Aya niyo makuru uvuga yuko twabwira kwijanye n'igisirikare ca Angola kigiye kwerekeza hano ku butaka bwa Kongo guhangana n'ino mitwe y'iterabwoba iri kirica abakongomani canke iriko iriba isahura hano ku butaka bwa Kongo. Muri make ushobora kuba nawe ufise iyindi mbono kwijanye n'uwo muzo w'abasirikare ba Angola ngaha ku butaka bwa Kongo. Nizera yuko ushobora kugira ico uvuze muri commentaire, ntuze kurengana upfumuduza amadarapo canke imitima, utwereke uhikaze abasirikare ba Angola ngaha ku butaka bwa Kongo. Murabizi yuko ingabo z'undi zo zakomeje kwitanga mu buryo budasanzwe mu kugabanya ibitero canke mu kugumana inguvu z'umwasi kuvyo yari karakora ngaha ku butaka bwa Kongo. Rero Tanzania ibirimo neza ikirafashanya n'abandi hariya muri Nord Kivu ndetse muri Sud Kivu mu kugwanya uno mutwe w'inyeshyamba z'igihugu cy'u Rwanda ziriko ziragwanira haba muri Masisi canke hariya mu misozi miremire territoire ya Fizi neza na neza mu Minembwe. Ndizera yuko ibi byose mwamaze kuba mu bimenye. Iyi ni BM4 News, ni Cody the Black. Ndagusaba ufite subscribe yamutarabikora, ufite no kuri like, bituma ibiganiro byacu bigira kuri kandi mu kanya gato cyane. Wewe rero dukurikirana ukaba ukunda ibiganiro byacu cyangwa ofisi intererano cyangwa ikiganiro mushaka ko tubakorera, hano kuri screen zanyu hariko nimero WhatsApp ushobora guca kugira ngo ushobore kutwandikira ari kibazo ufite tukacishura, ndetse ari n'intererano tukayikorera ko mu kiganiro tuba tugomba kubashikiriza atakibazo na kimwe. Renda basabe kuguma mukurana ibiganiro byacu mu dukunde mwene mudukundisha abandi, nico cyane mu kupartager ibiganiro byacu, mu kuduhunda ama like, mu kuduhunda ama subscribers n'ibindi n'ama commentaire byinshi bifasha kugira ngo urubuga rushobore kugera kure kandi hashoboka. Ndabashimire cyane mwese twabanye mino ncamake makuru kumbure turongera guhurira mu bindi biganiro byacu dusesangura kandi kwijanye n'abandi ba special force badasanzwe benshi bivugwa yuko bapfiriye ku mirongo y'urugamba. Tazagugaruka kwitangazo rya Sowe na Wazalendo, ndetse twongere tugaruke no kwitangazo ryashize hanze n'umwe mu abarongoye mu vya politike muno muhari wizinyesha amazigo cy'u Rwanda, Bertrand Bisimwa, yavuze ku mfu z'abategetsi ba AFC M23 bagoye mu bitero vyabereye muri Rubaya aha muri Nord Kivu muri territoire ya Masisi. Ndabashimiye cyane mwese twabanye, ndizira ko twongera guhura mu bindi biganiro. Bye bye.